Yesu ashimwe. Imana iduhana umugisha. Turabahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Abasanzwe bakurikira iri jambo ry'Imana ryo kuri Hori Kanani TV kandi abana b'Imana. Turabahaye ikaze rero ngo dusangire ijambo mu kanya gatoyi, ijambo ry'Imana riri muri Yakobo igice ca mbere. Twumva ico Imana itubwira. Haravuga ngo ariko asangwa hari uwo muri mwebwe akenye ubwenge na Abusabe, Imana igabira bose atakinubwe, idaterana imiragwe azobuhabwa. Amen. Gatandatu turavuga ngo ariko asabe yizeye atacu akekeranya, kuko ukekeranya ameze nk'umufunda wo mu kiyaga utwagwa n'umuyaga usimbaguritsa swa. Amen. Imana ihabwe icubahiro. Aha dushaka gusangira ijambo rivuga ngo ku bwenge. Hari akantu abantu dukunda kuvuga twebwe abakizwa, reka mvuge mu ijambo abantu bakunda kuvuga ngo abakizwa, ugasanga umuntu arakubwira ngo yango umva ngo ni ibintu ngo si ibintu by'ubwenge, ni ibintu ngo byo mu mpwemu. Ibintu bya mpwemu rero twabikuyemo ubuntu by'ubwenge. Ukamenga ubwenge ntiburi mu by'impwemu, ariko ijambo ry'Imana yavuze ngo utagira ubwenge abusabe, kandi abusaba Imana. Rero ngaha ico twumvamwo nuko ubwenge buva ku Mana. Haleluya. Iyo tuvuze ubwenge ntituba tuvuze ubumenyi. Urashobora kuvuga ko ufite doctora, urashobora kuvuga ko wize amashuri menshi, uzi ubumenyi, hari ibintu byinshi waronse, ni byiza kandi Imana ihabwa icubahiro, kandi navyo Imana nibishoboza umuntu. Ariko hariho ubwenge. Iyo tuvuze ubwenge, tuvuga ubwenge buva ku Mana, ubwenge buhabwa Imana. Nibwira ijambo riko yatubwira ngo utagira ubwenge abusabe, abwira Imana imuha ubwenge. Muri iki gihe rero c'igihe novuga ngo ni igihe c'iherezo, aho tubona hari ibintu byinshi bigoye, hari ingwara, hari abantu bavuga ubukene, abantu baturumva intambara. Muri iki gihe turakeneye ubwenge. Turakeneye ubwenge budutuma dushobora kuba muri ivyo bintu. Turakeneye ubwenge budutuma dushobora kumenya ivyo turimo n'igihe. Yesu niwe yigeze kubwira abantu ati mwe muravuga ko hariho igihe kigiye kuza, hariho agatasi, ibihe by'imvura, hariho ici, ibihe atamvura, mukamenya ko ibyo bihe bigiye kuba. Ati ariko abiki gihe ntimuzi ibihe murimwo. Rero ivyo bihe ntibishobora kumenywa n'uwo ari we wese, ariko n'umuntu yagize ubwenge buvuye ku Mana. Imana ihabwa icubahiro. Rero mwene data numva uyu munsi twoganira kuri iri jambo tugusaba ubwenge. Abakristo turakeneye ubwenge buva ku Mana. Nukuri ushobora kuba ufise n'ubumenyi, turabona ko hariho abantu bize ivy'Imana, ukaba warize theology, ukaba uzi ibintu byinshi by'ukuri, waragize amaseminaire, wagize amaformation menshi mu vy'Imana, ukaba uzi ubumenyi. No mu Mana baragira ubumenyi. Burya turagira ubumenyi no mu vy'Imana, ukiga ukungene babigenza, ukungene bamwitaramwo, ukamenya amajambo menshi. Ariko iki gihe nasanzwe ari igihe dukeneye ubwenge buva ku Mana. Nasanze ari igihe ini tutagira ubwenge butangwa n'Imana bizotunanira kukibamwo. Imana idufashe cyane. Turakeneye ubwenge. Turakeneye ubwenge budufasha kubaho iminsi yose muri ubu buzima, kuko turacari muri nose. Turaba Kristo kandi turazi ko dufise iwacu iyo turiko turaja ariho mwijuru. Ariko mbega tutarajayo, turacahura n'ibintu vyose, na vya bindi n'abataraba Kristo bahura navyo, na vya bindi twese dusangiye. Intambara iyo zibaye mw'isi ntiziraba umukristo, ntiziraba umupagani, ntiziraba uyu canke uriya, bitubako twese. Iyo ibintu bihindutse mw'isi, hakaba ubukene bw'iki canke kiriya, twese biradushikako. Ingwara iyo zije twese ziradushikako. Imana idufashe cyane. Ariko turakeneye kumenya ni gute tubasha kuba muri ivyo bintu. Abagize ubwenge, abafise ubwenge, nibwo bazomenya kuba muri ibi bintu. Ubwo bwenge rero bw'Imana bugufasha kumenya uko usenga. Amen. Haleluya. Bishitse igitoro kikabura, ntucuvuga nka babandi bose ngo igitoro cabuze ngo oya nguruma ngo ntibimeze. Oya, ubwenge bw'Imana bugutuma umenya amajambo ukoresha, ubwenge bw'Imana bugutuma umenya isengesho usenga kugira ngo ibintu bikunde. Iyo ingwara zije, ivyorezo turabibona mw'isi, bikaza hirya no hino, mbega wewe ucubigenza gute? Urashobora kuvuga ngo hari abantu basenga by'ukuri mugato tugasengana ubwoba. Imana idufashe cyane. Nk'umwana w'Imana ijambo rikubwira iki? Kandi ubwo bwenge nabwo buva no mw'ijambo. Amen. Butangwa n'Imana. Amen. Yes, hari ijambo ryatubwiye ngo udafise ubwenge abusabe.
uca ubyifatamwo gute? Usengana ubwoba uti turagowe Mana dutabare, harabona nyene uzumva ariko rakoma induru dutabare mu izina rya Yesu. Ubwo akabona ko mu izina rya Yesu naho turiko turayivuga ari mu izina rya Yesu yarekejwe n'ubwoba. Imana idufashe cyane. Ariko umwanditsi muri Yakobo atubwira ngo nimba tudafise ubwenge tubusabe, kandi tubusabe twizeye, Imana ihabwa icubahiro. Tubwire Imana ngo duhe ubwenge, tubwire Imana ngo duhe ubwenge bwo kuba muri ibi bihe, duhe ubwenge tumenye ibihe, kuko umuntu afise ubwenge arahishurirwa. Amen. Arahishurirwa akamenya ngo nibiki biriko biraba. Guhishurirwa rero novuga ngo ni odora y'ivyo kurabonesha amaso, ni odora y'ivyo uri kurumva. Niho hari hishurirwa rero, iryo hishurirwa ni mu ubwenge bw'Imana. Imana ihabwa icubahiro. Haleluya. Rero turagomba gusenga, tubwire Imana ngo turagusavye ubwenge. Turagusavye ubwenge muri iki gihe tubona mu isi hari ibintu tutigeze kubona, hari ingwara tutigeze kuba, hari impfu tutigeze kuba. None twobigenza gute? Ni gute umukristo agomba kubaho muri kino gihe? Ni gute umukristo yogenda muri iki gihe? Imana iradusaba ubwenge, ariko kandi yavuze ngo ubutabufise nabusabe. Tugira dusenga Imana rero tubwire Imana ngo turakwingiza duhe ubwenge. Imana duhe ubwenge, duhe ubwenge muri iki gihe ibintu byose bisigaye bisa. Amen. Haleluya. Hamwe usanga n'abakristo dusigaye tuvuga nk'abandi bose, hamwe usanga abakristo dusigaye twitwara nk'abandi bose, byose bikavanga kwera ukabona biratuyobeye. Dusaba ubwenge, Imana tugirira ubuntu, tubashe kumenya kubaho muri ibi bihe nk'abakristo kandi nk'abiteguye bafise iyo bariko baraja. Reka dusenge mwene data, uce bugufi usenge, winginga Imana, nanje ndayinginga ku gatwe kanje, mbwira Imana ngo duhe ubwenge. Reka uce bugufi dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye kubw'ineza yawe, turagushimiye ko waturemye kandi uratuzi, turagushimiye ko iri jambo warishizeho kugira ngo ritubere itara ritumurikira. Uyu munsi rero tumurikiwe n'ijambo rivuga ngo dusaba ubwenge, dusaba ubwenge kugira ngo tubashe kubaho, dusaba ubwenge kugira ngo tubashe kumenya uko tugenda. Ijambo ryawe riratumurikiye mu izina rya Yesu Kristo. Jewe ndasabye ubwenge kugira ngo mbashe kubaho, mbashe kumenya uko ngenda Mwami, mbashe kumenya uko nkora, mbashe kumenya uko mvuga mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ndasabe na mwene data wese ari imbere yawe aciye bugufi abwira Imana ati ndagusavye ubwenge. Hari ikigeragezo kumbura arimwo, hariho ibibazo abona imbere yiwe atazi uko abigenza, ariko arakeneye ubwenge buva ku Mana. Reka umuhe ubwenge kugira ngo abashe kumenya uko ava aho hantu, abashe kumenya uko agendera muri ivyo bintu, abashe kumenya uko yifata muri ivyo bintu. Turakeneye ubwenge muri iki gihe mu izina rya Yesu Kristo. Turabugusavye, turakwinginze uyu munsi mwiza utwibuke. Ijambo ryawe yatubwiye ngo udabufise abusabe. Twakoze ijambo ryawe rero, turasabye ubwo bwenge. Ndabwisabiye na mwene data wundi ariko ati Bwana burya ndakeneye ubwenge. Hari igihe tubona ibintu byanse mu buzima tukibaza ngo kubera iki Imana ntiyatwumviza. Kumbure twarabuze ubwenge butuma tumenya ingene tubibamwo, twarabuze ubwenge bituma tumenya uko tuvyifata. Rero turakwingiza ngo duhe ubwenge, uzobukoze kibirengeye. Wavuze ngo tubugusabe twizeye, turizeye ko wowe ubutanga, kandi nico gituma tugusavye ngo buduhe. Turagushimiye rero kuduhaye ubwenge, turagushimiye ko mwene data umuhaye ubwenge kugira ngo abashe kumenya uko abibamwo, uko yifata. Urakoze data, turagushimiye. Ni mu izina ryawe Yesu dusenze twizeye. Amen.